abantu benshi bakunda kuvuga yuko abantu bakora n'umwuga turaba benshi Mhm. benshi Mhm. ariko naje siniteye amashurwe Ego. hari igihe birabinshikira kandi si rimwe kandi si kabiri ivyo Ego. namasanga nabiguyemwo nanje Nawe ukitwa rero umubeshi. ego Ego. rero hari n'igihe usanga wavuze ukuri muga umukiriya ntavyemere Ego. nk'akarorero urashobora kumuha gahunda ati uzoza inyuma y'indwi Mhm. ariko we ubwiwe ntavyemere akabandanya akubwira ngo jewe nshaka ngo uzoyimpe hirya ejo canke ejo ukamwereka neza yuko atamwanya mugabo akabikwereka akabikwemeza yuko uwo mwanya utegerezwa kuwurondera bamwe bakunda kuvuga ngo abateri ntibazoja mw'ijuru Ego. kandi wewe uriko uravugisha ukuri Olivier biravugangwa ko abatayeri mwakira impuzu nyinshi kandi muzi ko mufise n'izindi mpuzu nyinshi kandi n'amasango yazo ari hafi na hafi kubera iki none abatayeri mufise iyo ngeso yo kwakira impuzu nyinshi kandi mubona n'umwanya mufise ari mutoyi ico novuga kuri ico numva utofatira hamwe ngo abatayeri reka tuvuge jewe okay sivyo ego umaze kuvuga jewe nyene Olivier kubwanje ivyo ntaho biranshikira nico gituma kenshi nshobora gutanga rendezvous y'inyuma y'indwi canke indwi n'inusu kuko kenshi nagiye gusanga bituma umuntu n'ubwonko yo bwica kubera ko ucuhora na stress buri mwanya Sali bakunzi ba Akejo Media ndizera ko muri mugoye neza mukomeye natwe uko mutubona twameze neza cyane turashimima turi bazima reka ndabaha ikaze kandi kuri Akejo Media mu kiganiro Break the Silence canke ikiganiro c'impano aho twa turi kumwe n'abatubire badasanzwe abanyempano badasanzwe na uno munsi kumwe n'umunyempano mwiza cyane ndibaza murabona ibidukikuje hariho imashini akabaho n'umuntu hejuru murabona impuzu ndiza yuko mubona ko turi muri atelier de couture turi kumwe n'umutailleur aza kutuyagira ibintu byinshi bitandukanye kubijanye n'impano yiwe n'akazi kiwe n'ubuzima bwiwe reka ndabasaba kudukurikirana ntimurambigwe muza kugira ibihe byiza ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media reka sabe wa muntu agijya mbere ati kuri Akejo Media atuge subscribe cyangwa sabone nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire like share comment uzobutwese ko uri umuntu wacu uzotwese rwa rukundo udukunda reka munyame twakire mutumire wacu ndabaramukije cyane murameze neza turashima Imana ndabona kamwe ni kose karabaranga yego cyane reka ndabasabe mundamukiza abakunzi ba Akejo Media turabaramukije abakunzi ba Akejo Media turabipfuriza umugoroba mwiza kandi abantu mwese mukurikirana kino kiganiro turabaramutsa cyane ego murakuze cyane mwoshobora kubwirwa ko mwidondora ko ariko badukurikirana kugira ngo bamenye neza neza uwo turi kumwe wariwe murakoze cyane akazina kacu nk'uko dusanzwe tuzwi ku mavyeyi ku mazina abavyeyi batwise ni Mugisha Olivier nibaza ko ivyo bihagije isigaye ndi umupapa w'abana babiri murakoze cyane ego murakoze cyane urakoze ukigirwa kunagira ndakubaza mbega Olivier no musore no mupapa bimeze gute mugabo ko ashugirwa ko vyiza cyane ariko nanone Olivier ninde Olivier nkuko nabivuze ni umupapa w'abana babiri n'umudamu umwe gisigaye ndi umunyempano nkuko mwantumiye muri kino kiganiro canyu c'abanyempano nkaba ndi umutayeri nkuko mubibona nkuko mwadusanze ku kivi turiko turakora ego murakoze cyane ati Olivier n'umutayeri nkuko twamusanze ku kivi ariko arakora okay none Olivier yatanguye uno mwuga wiwe canke kano kazi kiwe ryari murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije hama Olivier nkuko mumubona yatanguye uno mwuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma yo kurangiza amashuri ego nivyo mwari mwigiye canke nivyo mwize inyuma y'amashure kuko abantu benshi bakora ubuzi mu buryo butandukanye
ni ukuvuga ko kuva tukiri bato nko mu myaka 12 n'itandatu uko onya twakuriye ahantu mu bagenzi basanzwe bakora uno mwuga hama tuza tuvyisangamwo ariko biza kwinjira neza na neza tumaze kurangiza amashure kuko amashure ntiyashobora kuvangana na kano kazi ca tuvyinjiramwo neza na neza tumaze kurangiza amashure. Bisigura yuko kuba muri abatayeri sivyo mwize mw'ishure, ni umwuga, ni impano mwize inyuma y'amashure. Ego, ni umwuga twize inyuma y'amashure. Okay, murakoze cane. Ariko none turagomba kumenya Olivier akiri muto mu bwana bwiwe yiyumvira ko azoba nde? Olivier akiri muto yiyumvira ko azoba umumenyesha makuru. Noneho rero inzozi zacu murabona ko zatanguye. Ego. Nubwo twaciye tumera nk'abakata murabona yuko twamaze kuja kuri micro ya Akejo Media. Ego. Murakoze. None kuba warifuza kuzoba umumenyesha makuru bikaba bitakunze mu gihe wavyifuza uriga amashuri aheza uraja mu gitayeri deja ubu nico uri kurakora ubona hariho inzira ishobora gushikana kuzo ndoto zawe? Inzira yo gushika kuri izo ndoto zanje nkuko nize amashure nkayaheza nkamara kuja mu gisata co kumenyesha amakuru ntivyashobotse yuko nshobora kuronka akazi muri leta ariko naciye ndonka akazi nubwo kanyuranye n'ivyo nize akazi narose ariko kaka uno munsi munsanzeko ndagashimira Imana cane nubwo izo nzozi zitoshika zo kuja kuri radio ngo dushobore kumenyesha amakuru ariko uko twariko twiga twashaka kugira ngo tuzokwiteza imbere ariko murabona yuko vyateye bigenda neza nubwo bitakunze ko tuja kumenyesha amakuru kuko twese nitwohererayo. Ego, bisigura ko arivyo mwari mwize mu mashuri yanyu yisumbuye? Ego. Wow, ni vyiza cane ko biri kose bizogenda neza. Okay, none Olivier turi kumwe mu kiganiro imbere yuko ndakubaza ibindi bintu kuko hari igihe umuntu akora ibintu ugasanga birahuye n'ukuntu yakuze imibereho yiwe canke uko yabayeho. Tugomba kumenya ubuzima bwa Olivier kuva mu buto bwiwe. Olivier yarameze gute? Olivier yifata gute? Yakuze gute? Yarabayeho gute mu buhe buzima? Byari bimeze gute muri rusange? Murakoze cyane. Mu buzima nabayemwo sinovuga ngo bwabaye ubuzima bubi nubwo butabaye bwiza 100% nk'uko umuntu aba avyifuza. Nakuriye mu muryango mfise abavyeyi bose mama na papa abo tuvukana ariko dukorera mu muryango tuba ruguru mu ntara ya Kayanza aho twavukiye hanyuma inyuma yaho muri 2028 no mbabarire gato muri 2008 niho twimukira ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura hama turakomeza imirimo turabandanya twiga nkuko abavyeyi babishaka canke babidusaba nkuko muzi umwana ategerezwa kumvira impanuro z'abavyeyi. Turaja kwishure turiga turaheza niho mubona tugeze nuno munsi nabo abavyeyi turacari kumwe nabo tuvukana bose turacari kumwe tukaba twakomeje ubuzima nuno munsi no ngaha muri kino kibanza. Ego, murakoze cyane. Reka mvuga ati aho umuntu yavuye canke uko umuntu yakuze uko umuntu yabayeho biramatanye n'ikiregaza ciwe cy'ubuzima. Ego. Kuko ivyo umwana aba yakuze abona iwabo canke uko yakuze abona ubuzima nivyo bishobora gutuma no mu mutwe wiwe huguruka akabona ko ari umuntu agomba gukora akabona ko ari umuntu agomba gushitsa inzozi ziwe zishike canke nubwo zitoshika agakora ubundi buntu bumushikana ku nzozi ziwe. Ubu rero Olivier turakuze nk'umutayer uri kurakora uburyo bwiza turabona impuzu nyinshi mwashoye kandi mushona neza mubikora neza kandi mwatubwiye ko mwabitanguye muri 2015. Byagenze gute? Murakoze cyane. Nkuko mutubona nkuko twabandanije tubiyaga tukavuga tuti mwadusanze ku murimo sino kwitera amashurwe cyane. Uyu mwuga ni umwuga mwiza cyane kandi ni umwuga wanteje imbere ni umwuga kugera no munsi novuga nti abantu dukorana novuga ni abakiriya banje
barashima cyane barashima kenshi icerekana ko babishima nuko bama bagarutse buri gihe kandi murabona no ngaha muri kino kibanza uri kurana urabona ko hari ahantu hagendwa n'abashitsi benshi sivyo gusa muri ubuzima murabona no muri kino kibanza turadanzamwo n'ibitenge tukadanzamwo n'ibirato tukadanzamwo n'ibiseke ivyo no kugira ngo mu gihe hatariko haraboneka abakiriya bo gusonesha ni mu gihe tudandaza ibitenge n'ivyo bindi bintu byose mwumva nadondaguye hama akarusho ka vyose muri ivyo byose nuko iyo umuntu amaze kugurira igitenge muri kino kibanza biba biryoshe cyane reka nkubwire ikintu kica kiba ni umuntu aragura igitenge akaca asonesha hama akaca ahitana ikirato akaca ahitana agaseke akaca ashiramwo ibintu ni mu gihe aba agomba kuja ku rubanza aho urumva ko agenda ibintu byose ari smart agenda byose bimeze neza ni ukuvuga uvuye mu rugo ukaza muri kino kibanza uca usohoka uberewe cane murakoze cane ariko nimuranyishura ikibazo nari nabajije mbega vyagenze gute Olivier atangure uno mwuga w'igitayeri nk'uko vyagenze nababwiye neza yuko kuva 2015 ariho uyu mwuga watangura ariko nakuriye aho basanzwe babikora bica bidugiramwo rero nuno musi nico gituma natwe twabibandanije mu gihe twaba tumaze kubona yuko atayandi mahitamwo twokora atakandi kazi twokora tuvuga tuti reka tubandanye na kano kazi murakoze cyane uretse kuba wakuriye mu muryango babikora canke muri environnement bashona nikihe kintu cyagusunikiye kumva ko utegerezwa gukora uno mwuga ukawiga ukawukora kandi utandukanye n'ivyo wize canke n'indoto wari ufise nagomba ndakubwire neza yuko ikintu cyose uzobona ko kikuzana amahera abarundi bavuga ngo umwuga udakiza nuwo kuroga hamwe n'uw'ubupfumu uwo ni umwuga udakiza ariko umwuga wari wo wose ushobora kukwinjiriza amafaranga uyu mwuga urakiza hari abantu benshi ushobora kubona bavuga ngo jewe ngo vyanka bikunda ngo nzotegerezwa kuja gukora ivyo nize ariko nk'impanuro umwe wese umuntu wese arakwiye gukeya ico ashobora gukora kandi kimwinjiriza amafaranga atarindiriye kuraba ngo nje gukomera amashi leta nje gukomera amashi naka ngo nje kunsabira akazi mwumenya ko n'umwuga dukora nawe urasahiriza leta mu bikorwa ibi na biriya turavuga nko gutanga amakori kuri hameri murumva yuko bisumba kwicara ni byiza gukora utarenze kwiyumvira ivyo wize kandi iciza cavyo nuko naka kazi burya akazi karimo ibiharuro byinshi cyane iyo utaciye ku ntebe y'ishuri ibyo biharuro ntaho ubironka birakugora muri kupire mu biki usanga uri gukoresha bya biharuro nyene wagenda wiga mu ishuri niko karusho rero murakoze cyane ariko nanone ku muntu nkamwe mwari mwize journalisme abantu bize ivyo bisata usanga ari abantu bafise yene kwibona nkawe ndazi bagukira umusore uko watubwiye ko uri umugabo bati none nka jewe nize journalisme mu bandi bajene twakuranye ndi boga nsa neza gute noja gushona nyirigo ndagwana n'imashini bakwakiriye gute abari bagukikuje nk'abagenzi mbo abari bankikuje bavyakiriye neza kuko bamaze kubona yuko bivyara umusaruro burya umuntu amaze kuba ari umujene agashobora kuba yigurira impuzu agashobora gufasha umuntu amwituye nk'akarorero nko gusahiriza abavyeyi mu buzima bwa buri munsi burya nico ni ikintu ciza cane kuko umaze kwinjira muri uno mwuga nk'uko bivugwa canke nk'uko abantu benshi babibona babona umenga ni umwuga usuzuguritse umuntu ababona yuko umenga agiye muri kijya umenga yobasuzuguritse umenga abantu bomubona nabi ariko ico no hanura buri mumwe wese si umwuga usuzuguritse abantu bavyakiriye neza na cane cane nk'uko abo nibaza yuko bari kuvyakira nabi nuko aribo benshi barabakiriya banje okay
urakoze cyane watubwiye ati nta mwuga udakiza kiretse w'ubupfumu no kuroga yego kandi watubwiye ati uno mwuga urinjiza yego twagomba twibira akabanga mu gitayeri amafaranga yinjira gute bigenda gute murakoze cyane nk'akarorero ego kano kazi aho je nk'akarorero novuga nti ukuntu kinjiza amafaranga ego urashobora kuba uriko urapatana impuzu hama iciza c'uko kanaryoshe nuko iyo uriko urapatana impuzu wewe ikigusa umutahe wiwawe ni ugushona na vya biharuro wiga hamwe n'imashini kuko mu gupatana impuzu uraharuriramwo ibikoresho iyo mpuzu izotwara ugaharuriramwo déplacement kuja kugura ivyo bikoresho burya uzusanga impuzu nyene kuyizana vyose biri kuriwe nico ciza cavyo rero novuga nti neza karanteje imbere kandi ndakabonamwo imisaruro myinshi amafaranga yinjira ku bwinshi sinoshobora kubura amayinite sinoshobora kubura 100 mu mufuko buri kwezi canke 150 kandi ugaca usanga ndiko ndagerageza gusahiriza mu muryango iwanje ndetse no mu muryango abo muri tuvukana mu bavyeyi murazi yuko buri gihe umuvyeyi yamakeneye akava ku mwana mu gihe umaze kwisununura rero amafaranga amaze kwinjira akora byinshi kandi ivyo yakoze umuntu arabibona ego murakoze cyane murakoze turumva akazi kanyu gakomeye nubwo umenga karasuzuguritse kuri bamwe badatahura iyo ubuzima bwawe uko burerekeza ariko ku bwanyu muravuga ati aka nakazi keza kashobora guhindura ubuzima bw'umuntu kashobora gutuma umuntu yamana inoti yamana akantu mu mufuko wiwe agasahiriza umuryango tutakwinjiriye gatoyi ushaka kutubwira nikiye kintu kano kazi karaguhereza uvuga ati jewe aha kazi k'ubutayeri karamaze kumpa iki kintu icambere sukwirata ego ariko burya akeza aho karivuga ego kano kazi k'ubutayeri aho kamaze kungeza jewe icambere karatumye ngenda mu mahanga ndamarayo y'imyaka 3 kubera gushona kandi mpamagawe n'umuntu jewe ntazi usibye amakuru nyene yagiye aragenda mu bantu konzo n'umwuga kandi ndagukora neza ndagenda muri ico gihugu ndakora imyaka 3 murumva yuko gufata urugendo ukava mu gihugu aja mu kindi urumva ko niyo n'inyungu ya mbere ijiva mwo mwuga igira kabiri nayo narashoboye kugura parcelle ndayubaka ndarongora kugeza none munsi rero yego wow byiza cyane tumva ari akazi gahambaye umuntu wese yo kwifuza kuko burya ikintu cyose kiguha amafaranga kiba ari ikintu kizima okay Olivier tubwire nibihe bintu nk'intambamyi canke twofita ama challenge uwo ubona muri aka kazi ni menshi cyane intambamyi nuko iyo bishitse abantu benshi bakunda kuvuga yuko abantu bakuru n'umwuga turaba benshi ariko naje siniteye amashurwe hari igihe birabinshikira kandi si rimwe kandi si kabiri ivyo namasanga nabiguyemwo nanje rero hari n'igihe usanga wavuze ukuri muga umukiriya ntavyemere nk'akarorero urashobora kumuha gahunda ati uzoza inyuma y'indwi ariko we ubwiwe ntavyemere akabandanya akubwira ngo jewe nshaka ngo uzoyimpe hirya ejo canke ejo ukamwereka neza yuko atamwanya mugabo akabikwereka akabikwemeza yuko uwo mwanya utegerezwa kurondera rero kubera ko tabona ahandi ahantu ashobora kuja kuyikoresha iyo muzu bivanye n'ukuntu asanzwe azwiwe ko uzi gushona avuga ati ni wowe utegerezwa kuyinkora vyanka bikunda ca gihe rero kimaze kugera ukaca usanga biranse ntushoboye gutanga iyo mpunzu ikindi naco urashobora kuvugisha ukuri ukamubwira ati jewe byasango twahana burya jewe nagwaye ninyumva nabi mugabo wewe kubwiwe ntavyemere
akibaza ko tukaguma tuza mwa yashusho yo kubesha bamwe bakunda kuvuga ngo bateri ntibazoja mu ijuru ego kandi wewe uri kuravugisha ukuri nk'akarorero ikintu nakunze kubona cemeza umukiriya yuko koko urwaye co mwemeza 100% ni nkuko wofotora nk'agafoto uri mu bitaro uba urimwo serumu cyangwa uri kumwe na muganga ukamufotorera ukamwereka ati ehe ndimwo serumu niho ashobora kuvyemera naho witwaje ngo ndagwaye ashobora kutavyemera mugabo abonye agafoto avuga ati kweri ndibwa ndabona ndagwaye mugabo numubwire ngo nagwaye umutwe ngo malaria ngo navyagenze uku ndaryamye muhira hariho nabo usanga badusanze mu rugo avuga ati reka nje kuraba koko ko umuntu agwaye rero biragora kwemera kandi ukaje usanga rero uko kuri uri kurakuvuga nikwemewe mugabo uri kuramubesha ukaje usanga usanga vyemeye nizo ntambamye kenshi na kenshi dukunda guhura nazo iyindi nayo nk'akarorero ashobora kuba uzi gushona kandi ibintu bose bakabishima mugabo ugasanga umuntu uri kurakata nk'impuzu nk'akantu gatonya gusa usanga urihenze impuzu ikaswe nabi nivyo rero usanga ni vya bintu uja kuriha umukiriya kandi ukaje usanga amafaranga uri kurayiriha iyo mpuzu ni namahera menshi cyane nizo ntambamye kenshi dukunda guhura nazo nayo ubundi bwo ariko kuje ku ruhande rwanje ni gake konona impuzu biranshikira sinitaye amashugwe nk'abantu nkorera kano kazi benshi nk'abakiriya banje baranzi kandi binabizi ko bonshingira intahe nubwo atari bose kuko urabizi ko umuntu atemegwa na bose okay muravuga ati sukwitera amashugwe ariko ni byiza mu buzima iyo uri kurakora ikintu wigira icizere ukavuga ati ko biri kose aha ndashoboye Olivier biravuga ngo ko abatayeri mwakira impuzu nyinshi kandi muzi ko mufise n'izindi mpuzu nyinshi kandi n'amasango yazo ari hafi na hafi kubera iki none abatayeri mufise iyo ngeso yo kwakira impuzu nyinshi kandi mubona n'umwanya mufise ari mutoyi ico novuga kuri ico numva utofatira hamwe ngo abatayeri reka tuvuge jewe okay sivyo ego umaze kuvuga jewe nyene Olivier kubwanje ibyo ntaho biranshikira nico gituma kenshi nshobora gutanga rendezvous y'inyuma y'indwi canke indwi n'inusu kuko kenshi nagiye gusanga bituma umuntu n'ubwonko yo bwica kubera ko ucohora na stress buri mwanya kubera ko nk'akarorero jewe nk'ivyo nshona kenshi impuzu z'abadame ego kutire dame kenshi niyo jewe niyo nkora mugabo rero ukaca usanga abadame n'abantu batihangana kenshi ego iyo umaze gufata reka nkoresha kino kirundi gucukiranya no kuvuga gufatanganya ibintu ego ugavuga ati reka mfatanganye amarandevu y'abantu uca usanga uhora na stress no kuryama ntibikunda guma wimvira ngo ejo nakaraza sanga n'ubwonko bwawe uri kurabukoresha nabi rero jewe ntaho biranshikira kuko nasanze ari ukwicungera kwanje kwiha amahoro cyambere no gukora akazi ntuje gukora bike ariko biza n'umusaruro kandi abantu bashima ku buryo bw'uko nubwo umuntu yambaye iyo mpuzu azana batanu batatu 10 kubera abonye ukuboko canke ukuntu iyo mpuzu ikoze bizova hehe rero biza biva kukuntu wakoze impuzu witonze bikaza biva n'ukuntu wakoze impuzu utagira stress atakwihutisha ego murakoze cyane barakuza kuvuga ati ni byiza ko akazi kose ukora uba umwizigirwa hari icyo biba biterera mu kazi k'umuntu murakoze cyane ko umwizigirwa nico kintu ca mbere nico kintu ca mbere kiryoshe na cyane cyane nko muri kano kazi umuntu umaze kumuha rendezvous ya rendezvous akaza asanga ni kwa kundi nyene ntaco warengejeko ico kintu kiratuma wizigirwa n'abantu benshi novuga ku ruhande rwanje nico cyama abakiriya benshi kwizigirwa n'abantu kwama uri kuri gahunda nubwo bitokunda basi mugabo rimwe kabiri ukaba umwizigirwa kuko kuba umwizigirwa ni naco kintu kizotuma nubwo bishika ukagwara kubera ko utigeze umutera rendezvous rimwe kabiri gatatu aragutahura aravuga ati uko biri kose byamugoye ariko ubundi bwo siko yahora ego nico ciza cyo kuba umwizigirwa muri kano kazi kacu
barakoze cyane reka tuvuge ko uri umwizigirwa kuko ivyo byose ubanza kutubwira utari umwizigirwa ntivyokunda kandi akazi ngo karapfa birakunze kugaragara henshi mu maatelier de couture ugasanga umukiriya n'umutayeri bariko barashwana bashamiranye hamwe no kugwana bakwa kugwana impuzu yanje wayononye cyane cyane nk'abamama ko wavuze yuko abamama usanga ari abantu bashwana badatahura ibintu ugasanga impuzu wayishonye ko adashaka cyangwa ntiyakiriye ko wayishonye ko birashika akamodeli ukakabona kambaye uwundi muntu ukabona umenga ni sawa ariko wowe ukambaye ukaca umenga ntiyakubereye bihora bigenda gute canke kubera iki ivyo bintu bihora bishika? Murakoze cyane. Jewe ku ruhande rwanje ntereje amazi inyuma kuva ntangura kano kazi nukuri nta gihe biranshikira ivyo nari kubivuga nari kubija idonido mu gihe jewe byanshikiye mugabo je kubera ntaravyibonako ngo bishike ngo impuzu yononekare ndumva ko baticano bivuga ko mugabo baravuga ngo n'udatunze inka amenye taha ayo kandi nubwo bitaragushikira ko biri kose bafite abagenzi b'abatayeho kandi ndazi benshi ko umaze kuburima mu gakanaka ucugira inshuti nyinshi musangiye umwuga musangiye akazi bihora basi nturabona izo ka ubona zifashe gute ziba zavuye kuki si bya bintu byo kutaba umwizigirwa mbo mu kuvuga yuko majama make ivyo mpora ndabibona mu bagenzi mpora ndabibona kenshi nk'akarorero ikintu ca mbere natanguye kuvuga navuze urashobora kuburi kurakata nk'impuzu ubwenge bwihenda ku mwanya muto cyane kaca usanga akantu gato karatumye impuzu uyikata nabi canke nk'akarorero ugakata igitambara ca mbere ugasanga ikindi kiri munsi ugasanga byose wagize iki wabikatanye aho rero impuzu ikabigize iki ikabipfuye canke naho ugasanga wemeye ibyo udashobora nk'akaroro kavuga ati jewe iyi modeli n'ukuri ndayishoboye mugaca usanga ni bya bintu ugomvye kwa kundi nyene kugira uronke mu mafaranga yo kwibeshaho mugaca usanga ibyo bintu ntubishoboye rero umaze kuba utabishoboye ukaca usanga impuzu y'umuntu yononekaye urumva ngaho nta kindi kintu wodusigurira umukiriya ahumva nugushwana atari umuntu yihangana ngo mutume muje inama muvuge murabe muti iyi mpuzu mbega bona twoyirihana gute usanga habayeho imanza n'ibindi byinshi canke naho kugira ukarume situation ni woja kuyigura hakiri kare ataraza canke ukabanza ukamutegura ukamubwira ati burya rero byagenze ukunuko kandi rero impuzu iyo umaze kononekara wahora ubikora neza n'abakiriya bake boshobora gushavura ni bake ko baba bakwizeye ati ni accident yagize iki yashitse ati kamutorotse mugabo usanzwe ari kumeze nakunze kubibona nk'abantu usanga ari bashasha binjiye muno mwuga ugasanga bashatse kwinjira muri birebire hataragira ko babishikamwo niho rero intambamyi zo kwama umuntu yonona impuzu usanga zizanana wavuze ati yarigiye umutayeri afata impuzu kumvo z'ubukene cyangwa ikeneye amafaranga akemera modeli adashoboye hama akayishona nabi mbega ivyo bintu kweri nk'umunyamwuga mwiza ufise intumbero kandi ukeneye kuronka abakiriya benshi ico kintu ni ciza wobahanura iki abatayeri bafise izo ngeso? Impanuro ya mbere notangura gutanga nuko bobanza bakiga bagasubiramwo bakiga nyimba naho uyitoye udashoboye kuyikora rondera umugenzi ashoboye iyo mpuzu kuyikata kuko kumenya gushona biri ubwoko bubiri hari umuntu usanga ashoboye guteranya impuzu atazi kuyikata ugasanga ni ya ntambamye canke ni ya ngaruka mbi yo kuba umuntu ataciye ku ishuri ngo yige ibiharuro ukaca usanga rero ivyo biramugora mugabe impuzu ikase ukaca usanga kuyiteranya biroroshe umuntu adashoboye swat yobiheba akaheba kuyitora canke agatora ivyo ashoboye canke naho ayitoye agashobora kwitura umuntu ashobora kubimufasha kubikata kuko abatayeri turafashanya ingorane turazisangiye buriya birashika umutayeri ntabe ashoboye gukata impuzu no kuyishona birashoboka
gute kandi aba yitwa umutayeri kandi bitwa umunyamwuga? Novuga kuri bamwe usanga baragiye kwiga bakigira mu mashirahamwe. Ubumenyi atahana sico kimwe n'ubwo wigishijwe n'umutayeri umwe, kuko ku mutayeri mwuronka vyinshi kandi arakwitwararika cane. Mugabo bajya bigira mu mashirahamwe usanga babigishiriza hamwe ico wumva ukeneye kubaza nyene ngo ubaze kugira utahure ushobora kukimenya. Bajya rero iyo basohotse hari igihe bamwe baca bibwira kumenga bashoboye barabizi bimeze neza, mugabo batarashobora kubimenya. Impanuro rero kuri abo bantu nuko basohotse muri abo mashirahamwe bo kwitura umutayeri yizewe, bagashobora kwicara agasubiramwo akamwereka, kuko bajya kenshi usanga bazi guteranya ukata bibagora. Ego ati ni hahandi umushira impuzu yawe akayonona. Ego none nkawe bakwituye nka Olivier ushobora kubafasha neza cyane. Uramaze gufasha si umwe kandi si babiri maze gufasha. Hariho abo babiri mperuka gusohora, hariho n'uyundi umwe dufise turi kumwe ubu ngubu tuvugana nawe nyene inyuma y'ukwezi ndamusohora, kandi ndabona ko ibintu biko bigenda neza. Ndiko ntegura abazonsubirira igihe nzoba nshaje, kandi ico mba nifuza kuri bo n'ababa basohotse mba nifuza ko uko jewe nshona aba ariko nabo baba bameze. Ni ukuvuga ngo umwana w'ingwe abe iyo ngwe nawe nyene. Urakoze cyane Olivier. Watubwiye ati ushona couture dame, bubu, zibi bazin riche bishonwa n'abantu b'abagabo n'imisore. Kubera iki bahisemo couture dame? Couture dame niyo yinjiza amahera cyane. Abantu b'abapapa basonesha gake. Nk'akarorero hashobora kuza umudame afise nk'ibitenge bitatu. Mugabo nta mugabo yoshobora kuzana ngo shonera costume zitatu icarimwe, ni bake. Mugabo umudamu ashobora kuzana ibitenge bitatu icarimwe atenshonera. Urumva ko aho hinjira kanoti kenshi. Hama iyo bishitse tukakira abapapa dusanga dushona amashati canke amapantaro. Mugabo ivyo costume ntitwigeze tuvyisunga. Abadame azanye ibitenge bitatu n'inyuma y'indwi zibiri usanga kuzaniye n'ikindi. Ni kuvuga muramana amahera yiwe wama yamari ku meza wamugumu yarya. Rero nico gituma kenshi tutisunze ibintu vy'abapapa, kandi si ukuvuga ngo ntitwari kubishobora. Bisigura yuko wewe uri muri couture dame kubera ko wabonye ko abagore aribo bambara buri gihe. N'abajama banje kose. N'abajama bawe nibo bakiriya bawe cyane. None kubera iki abantu b'abagabo n'imisore badakunze kwambara impuzu cyane cyane zishonye? Abantu b'abagabo n'abasore novuga nti ntidukunda ikirori. Kandi uzukunde kuraba iyo ishugwe riri ku musozi usanga risa neza iyo imvura imaze iminsi rinyagira. Nico kimwe n'abadame. Umudame iyo yambaye neza akabegwa, iyo yasonesheje neza akabegwa, usanga abantu bose bamuravye baravuga tujya muntu n'umugore wa naka. Mugabo umupapa nubwo yitungira costume imwe zibiri ntaco yimutwaye. Kubera umudame iyo abonye imodere ku yundi avuga ati jewe n'ukuri sinsinzira mpuzu nairose. Mugabo uzosanga ari gake abantu b'abapapa bashobora kuvuga ngo asha ngo nabonye ngo costume ngo kwa naka ngo reka nanze kwisonesha ntibikunda. Nico ciza rero cyo gukorana n'abadamu. Yego nibo binjiza. Yego nibo binjiza. Kumbe mwadufasha turabafise. Nivyo ko iri mubeshe abantu b'abadamu n'abakobwa turi abantu tuba tugomba kwambara anytime kandi bishasha bigezweho. Wow. Olivier, buri kazi kose buri mwuga wose buri impano yose umuntu aba afise intumbero kanaka. Umuntu aba afise agomba gushika. Ariko kandi watubwiye mu ntango ati kano kazi cyangwa no mwuga karamaye gushika mu mahanga ngiye gushona. Uretse ivyo nirihe yerekwa canke intumbero ufise kuno mwuga wawe? Nk'umwuga mwiza ugutunze, ugutungiye umuryango, uguha byose wifuza. Murakoze cyane. Mfise indoto yo kugira ishirahamwe. Ku ndoto yanje nama mbona
abo nzoba nkoresha mu ishyirahamwe abo tuzoba dukorana bambaye imipira yanditseko Jaden Fashion Company. What? Jaden Fashion Company. Jaden Fashion Company. Company. Yes. Iryo niryo zina twamaze gutegura rizoba rigize iryo shirahamwe, iyo company. Ni ukuvuga ngo imyambaro bazoba bambaye izoba yanditseko Fashion Jaden Company. Yes. Wow. Ikindi kintu nyamukuru nifuza nakunze kubona nko kuri Facebook, ku ma TikTok, nakunda kubona gutemberera mu masite y'abarabu bari mu makampani bashona. Iyo ndoto ndayifise yo umunsi umwe nzogaruka ngaha kuri Akejo Media ndabereka ibikorwa nakoranye n'abarabu. Kandi ivyo bikorwa nifuza kuzokorana n'abarabu. Nifuza ko bizoza bitaha i Burundi mu gihugu c'amavukiro mwajya shira hamwe ryanje. Jaden Fashion Company. Yes. Urakazi. Ufise inzozi irashe kandi nziza. Yego. Burya ifo kugira ivyiyumviro biri hejuru. Apera guma wiyumvira ubuntu bwo hasi. Hama iryo zina Jaden ni umwana w'umuhungu wanje. Hanyuma fashion murumva yuko ni umuderi. Hama company nawe murumva ko ni ishira hamwe. Abarundi kenshi hari gusanga twakivuza ukundi kuntu kasanga twavuze ngo ni kompanyi. Ego. Basanga twakivuza uko. Iyo niyo ndoto yanje yo muri kazoza kandi nipfuza kuzobishikako igihe Imana izobibona yuko muvyo yanyandikiye mu buzima bizoshika. Okay. Barakunze kuvuga ati buriya iyo ugomba gushika wihuse ugenda wenyene, ariko iyo ugomba gushika kure ujana n'abandi. Urafise abo musangiye intumbero canke indoto? Mbo abo dusangiye intumbero canke indoto. Indoto ya mbere itangurira kuri jewe. Igira kabiri ico gikorwa naramaze kugitangura cyo kurondera abo tuzokorana. Kuko isemo ya mbere n'umutahe nawe turiko turawurondera ningaha nyene. Kandi buke niko rugendo. Ati umutahe uri kurawurondera ngaha. Ngaha niyo honyene hazoguhesha iyo mitahe yo kuja gukora n'abarabu canke hariyo izindi nzira nyene yajya bavuga ati umugabo ntarondera hamwe aguma araba gauche droite utundi tuntu twinshi kugira ngo ashike ku ndoto ziwe. Baci umugani mu Kirundi ngo umugabo afana imigambi. Hariho nindi migambi umuntu aba ari karategura kuko uri kuraraba kano kazi ntikotuma uronka kurira indege ngo ugende mu barabu. Kandi karashobora no kuyazana kuko ibintu kenshi ngaha dukunda gushona nakunze kubona kenshi bimpa amahera. Ndakunda gushonera amakorale abo mu mashira hamwe abigisha nk'akarorero imyambaro. Kacu usanga ko nakanoti kinjira kari hamwe kandi kakinjira n'ingoga. No kuvuga rero ejo canke hirya ejo ntawo bizi. Hamwe n'Imana hamwe no gusenga bizogenda neza kandi iyindi miryango Imana izoyugurura turonke amafaranga yo gukora ivyo byose. Okay, reka tuvuga ati Imana izobishikana neza cyane. Mwatubwiye ati Jaden. Ni izina ry'umwana wawe w'imfura. Kubera iki agira kabiri? Kubera iki iryo shirahamwe ryawe uzogita izina ry'umwana wawe? Niryo umutima wanje numva washimye. Bon? Ego. Kandi n'uburorero bwinshi umuntu yoshobora kuguha usanga abapapa bitirira abana babo. Ego nanje nashimye kugitirira umuhungu wanje. Bajya baba bafite intumbero kanaka ariko nawe ufite indi ntumbero kanaka. Jewe ntumbero yiwanje nuko igihe nzoba nshaje azoba ariwe ari mu kibanza canje. Ego. Wow, ibiza cyane. Watubwiye ati abakiriya bawe amakorali amashira hamwe abigisha ariko kandi watubwiye ati aba mama nibo bantu banje. Nibo batuma ndonka ubugari kuko nibo bazi n'impuzu nyinshi. Nayahe ma model
ari principale akomakomeye wari ubona abamama benshi bashonesha kandi akwinjiriza gose? Mpava mvuga amazina hakwa akugore. Nta kibazo, ariko aradukurikirana ayo mazina barayazi. Ndazi ayo abamama benshi kandi babasiriyo. Ego hariho Ego. nk'ama modele bitwa ngo amanerville. Hariho amamodele bitwa ngo amagazo. Gazo. Yes. Gazo. Hariho n'izindi modele zisohotse muri no misi si ntiturazitorera izina. Ivyo nivyo novuga nti muri no misi biri ku mwanya kandi bikaze cyane. Nico gituma iyo mpuzu yinjiye kubwo usanga ikorwa ku mafaranga menshi. Kenshi iyo umuntu aje bisaba yuko aza yipanze. Kuko n'impuzu ica mu ntoke z'abatayeri babiri canke batatu biravana. Gukora nervire nk'akarorero kuri nervire nuwo kuvuga ngo uwayitoye nukora nervire hama na ikigaruka kuri wawo ndi wa mbere akongera akagira iki akongera akayiteranya. Urumva ko maze guca mu ntoke z'abantu babiri. Nico gituma rero ikigira iki ikizimba. Izo nizo modele mbona zigezweho n'umunsi n'izindi nyene bitwa ngo modele simple mugasanga zimeze neza. Okay. Barakoze cyane. Olivier, tubwire nk'umuntu akuzaniye impuzu umushonere nk'umumama agatijengene ushonere impuzu nziza ishobora kumbera. Niyihe modele ya mbere wo mutozi ubona ko yomubera kandi izimbutse? Woshona ku mahera makeya. Nervire irazimbutse. Bisibe ko Nervire ariyo modele isigaye izimbutse ya mbere. Irazimbutse. Iri nko kurangahe muri kino gihe? Muri kino gihe uri kuri 50,000. Bisibe ko nko mu myaka nk'itanu izo bigeze. Tubizi reka turindire ivy'Imana tubikiye mu iyo myaka. Okay. Ego. Olivier naye mahera makeyi yanyuma ashobora gutora iyo umuntu amuzaniye impuzu iyo ari yose amushonera? Make ni 25,000. Ego. No gushona ikiraka kugabanya ngo kugira ndri. Hano ngaha ntavyo dukora. Ego. Wow. Ntavyo dukora kuko twasanze bitwara umwanya muremure kandi ucu usanga umuntu atavyitwararitse kubera ko umuntu usanga abafise amamodere y'amafaranga menshi. Urumva kutoza kwitwararika ikiraka. Kandi ubona modere y'ibihumbi 30-50. Ego. Byo gukonesera mugabo nk'amashati. Nk'ishati dushaka kwishira ku mwanya iba yari nini ivyo turabironderera umwanya ariko si kenshi. Ego. Ni byiza cyane. Olivier, dusozera ikiganiro nagomba ndabasabe mutubwire nihe discipline canke principe z'umutayeri mwiza umunyamwuga mwiza afite intumbero agomba gushikako yogira kugira ngo itume ashika neza ku ndoto ziwe canke ku ntumbero y'ubuzima bwiwe? Tuvuze discipline nibaza ko ari ndero. Ego. No kuvuga yuko ikintu ca mbere umuntu akora kuri kano kazi kacu. Ego. Ica mbere yitwararika no gutanga care. Cyo turagitahura. No gutanga care ku mukiriya. Kigira kabiri no kugirana ubucuti. Hama ikindi naco mu gihe ubona umukiriya birashitse murashamiranye ico duhamagarirwa no gutekereza. No guhora kirazira kwishura umukiriya. Woduza microphone. Murakoze cyane. Kirazira gusubiza umukiriya canke ngo mugwane. Ubundi bwo no mu vyo twigishwa mu ijambo ry'Imana bisaba yuko imbere yuko umuntu avuga abanza kwiyumvira. Ego. Burya no muri kano kazi n'ijambo ry'Imana turakwiye kugisunga. Si byiza kwishura umukiriya ngo mutuke avuge nawe uvuge kuko kenshi uzosanga iyo umuntu avuze nawe ugahora bimuha isomo ryo kumva yovuga make akavuga ati uwo muntu ndiko ndamurenganya canke reka ndondere ukuntu ibi bintu tubigenza. Ivyo rero biguha kwama uhuza n'abantu cane cane kubaha keya. Abantu b'abadame barakunda keya muri kano kazi. Ego no kutabatera gahunda. Ego. Akoze cyane. Ndiza ko abe ko badukurikirana baravyumva ashaka ko harimo n'umuntu w'umutayeri abona ko ibintu binyuranye akumva ko hari ivyo agomba guhindura kugira ngo bikunde akazi kiwe kagende neza. Wow. Olivier, reka tubashimire gose. Murakoze cyane.
turashimiye byumva mutima mwakoze kuduha kano kanya mwumvise impuzu nyinshi uko murashona abakiriya hari n'abasubiye inyuma kwa kino kiganiro ariko byumva mutima Akeje Media turabashimiye gose mbo natwe turabashimiye dushimire n'abatwitura kenshi ego dushimire n'abagiye gukurikirana inombonesha kure Akeje Media n'igihe abandi bo mwobagendera baze babakire ego canke hagize ubasaba ikiganiro muze mu mwakire ndashimiye cyane cyane byimva mutima abadame banyumva ababosi banje abakire banje ego bose aho inombonesha kure ishika ego bose bombe ko ndabashimiye kuko baranteza imbere no batuma izina ryanje rimeze neza kenshi bakunda kunyita ngo umwe ku mubumbe akora amateka ashona impuzu neza umugenzi w'abadame abashonera neza yego wow bavyumvise nabo ngendiza ko bishimye burya abadamu n'abantu ba mbere bakunda amasifa nkuko bavuze abadamu barakunda care ni umudamu yene umuha amasifa agumaza bavuga ati ujya mutayatashone iyi muzi ushobora kuyambara wow merci beaucoup hama kuri babandi bifuza ati Olivier twamufise nk'umutayiri mwiza kandi w'umwizigirwa akora amateka ashona neza twamusanga hehe cyane kumuronka vyogenda gute murakoze cyane ntibigoye bambwirira baraba aho dukorera ni mu Kibembe abatahazi uburiko urafata iri barabara rya Rumonge mera nk'uwerekeza mu Ruziba ahantu neza benshi bazi bakunda kwatazira ngo kwatingisha canke kuri station aho hantu umuntu ahashitse ndizigira ko twubaha akanimero kacu nta kibazo akanimero kacu mushobora kudutorako ni 62 60 56 46 aho onya ushobora kuntora bitagoranye bimeze neza nkaca ndakwakira aho uba uri hose ikindi kigeretseko nubwo buri kure urarunga ifoto yawe turayikorerako kandi ukaje usanga ibintu byose bimeze neza mwese woshonera umuntu ku ifoto utamupimye of course wow iyo ni yindi mpano yego wow bavyumvise ugukeneye yumvise nimero yumvise adresse ashaka kukurondera ahandiza ko abamama kako ari bakunzi bawe ayo babosi bawe niyo bakliya bambere utegerezwa kuronka bice muri iki kiganiro kandi siho ko bazoza yes ati ni foto wowe urungise foto yawe gusa acabona meziuza abatayiri baradutana impano zirarutana iyi ni yindi mpano from Imana iguhezagire amen rero reka dushimire abakunzi ba Akeje Media bariko badukurikirana ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri bitagoranye ndabashimiye cyane nkashimira umesha makuru twari turi kumwe yaje kuntemberera akambaza ibi nabiriya muri kano kazi kacu kandi nizigira yuko buri mumwe wese yemwe ntitwibagire sabone canke subscribe ivyo bintu akona kantu buri gihe uzokwama wabonye bino biganiro biza biraca kuri nombonesha kure Akeje Media ego murakoze cyane murakoze namwe reka badushimira abakunzi ba Akeje Media bariko badukurikirana by'ukuri mwumve yuko tubashimiye kubw'umutima wanyu n'urukundo haba udukorwa twinshi ariko mukavuga ati reka tuzore ikiganiro ca Akeje Media bamwakoze nimba wadukurikiranye neza twavuze byinshi hari ibyo wumvise hari ibyo watahuye tugire commentaire gira commentaire wandike akari ku mutima nubwo yoba mbi nta kibazo commentaire ni commentaire cyangwa twandikira akajambo keza cyangwa ugire icyo ubwiye umutayeri wacu cyangwa nimba naje hari icyo wombwira urahawe ikaze twandikire muri commentaire wowe tugira commentaire tugire like wowe tugira like ugire share kugira ngo kino kiganiro gishobore gushikira benshi bashoboka rero cyari kiganiro break the silence and Olivier yes naje wekeza Fleur ya Audrey ciao ciao bye